kubijanye n'iterambere rusangi. Igishasha nuko komine yose yokubaka ibirasi n'imiburiburi 30 kandi uturere twose tugatera imbere kumwe ko kubakwa kandi n'ibiro vy'indongozi mu mazone no ku mitumba kugira ngo abanyagihugu bagire aho babasanga kandi hazwi. Ibendera ry'igihugu cacu Burundi ndetse n'iry'ubumwe bw'abarundi muri ivyo biro bizofasha cyane no gukunda igihugu nibabona bihungabana ku mitumba no mu mazone. Umunsi mukuru utekanijwe mu nyigisho dijejwe gukundisha igihugu abanyagihugu haratekanijwe umunsi mukuru wa komine. Uwo munsi mukuru wa komine rero ni ihangiro rikomeye cyane twabonye kuri zodufasha gushika kuri ca cifuzo cyo Uburundi kuzoba bwiteye imbere azari ubwiteka mu 2025 kugira ngo buri mwaka abavuka komine bahurire hamwe bamenyane basangire bayage barabe ivyabagoye muri kahise bategure kazoza keza kandi umwe wese aterere ico ashoboye mu kubaka komine yiwe. Nta numwe ro kwirengagiza mu bavuka komine. Twagomba kandi gusubira kwibutsa iyi ntumbero leta yafashe yuko buri komine izozira habwa intererano kwishigikira mu migambi y'iterambere muri komine ingana n'imiliyoni 500 y'amafaranga y'amarundi. Twovuga yuko ari nk'intango. Nitwabona yuko mwamenyereye gutunganya imigambi kandi mukayitunganya mwisunze ikirungo amafaranga batangiwe ko uko yategwa gakoresha uko mwaka utashe ntikibuza yuko iyi ntumbero tuzoyiduza tukarenza n'ico gitigiri cyayo mafaranga.